iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda batangiye gahunda yo kwaka abantu ubutaka bwabo badakoresha uko bikwiye. Abo ngabo ni abantu bibukijwe inshuro zirenze enye cyangwa eshanu, banarengeje n'ibyo director wa urban planning yahoze avuga icyo amategeko ateganya. Abo bantu ni ukuvuga ngo baribukijwe, no kuvuga ngo nta kintu bigeze bakora. Uwo ni Ernest Nsabimana, ni umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Aya makuru reka tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Mu Buhinde imyuka ihumanya ikirere ikomeje kokama umurwa mukuru wa New Delhi, yateye impungenge z'uko bizagenda mu bihe biri imbere muri uyu mujyi utuwe n'abantu miliyoni 20. Geoffrey Mutagoma adufitiye inkuru irambuye. Urwo kotsi rw'imyuka ihumanya rwongeye kuzimagiza ikirere cy'umurwa mukuru w'Ubuhinde New Delhi nyuma y'agahenge k'umwuka mwiza n'akayagirizo byari byabonetse mu mpera z'icyumweru gishize. Kuri uyu wa mbere ibipimo bireberwaho ubuziranenge bw'umwuka kuri ambasade ya Amerika iri New Delhi byapimaga 497. Kuri ibyo bipimo imibare iri hagati ya 301 na 500 ibigaragaza ko umwuka uhumanye kandi watera akaga abantu bose bawuhumetse. Nta rugero rw'igipimo rubaho rurenze 500. Hakurikijwe urwo rugero, umwuka uri munsi ya 50 uba ari mwiza, naho uri ku 100 ugafatwa nk'uri ku rugero rwo hagati. Ikigega cy'abanyamakuru mu Buhinde cyatangaje ko ejo kuwa kabiri urugero rw'imyuka ihumanya ikirere ruzarushaho kuzamuka. Ikigo cya Greenpeace and Air Visual kireba ibigendanye n'imyuka ihumanya ikirere gishyira umujyi wa New Delhi ku isonga mu kugira imyuka ihumanya ikirere, kandi urwo rugero rurushaho kuzamuka mu bihe nk'ibi buri mwaka. Uyu mujyi utuwe n'abantu miliyoni 20 warurwamo imodoka zigera kuri miliyoni 8,800. Ubu abatwara imodoka basabwe gusaranganya iminsi. Harakurikizwa umubare wa nyuma uri kuri nimero z'imodoka ya buri muntu. Buri wese akajya mu muhanda hakurikijwe umunsi uhuye n'uwo mubare. Abafite imibare y'ibiharwe bagasimburana n'abafite itari ibiharwe. Imyigaragambyo imaze amezi 5 muri Hong Kong yarasuwemo umuntu. Ibitaro avurirwamo bivuga ko amerewe nabi. Eugenia Mukankusi arakomeza. Uwo muntu wari mu bigaragambyaga yanashwe na polisi ya Hong Kong kuri uyu wa mbere. Ni imyigaragambyo irimo gufata intera ikomeye y'abashyigikiye demokarasi. Video yerekanywe igaragaza umwofisiye mu gipolisi atunga imbunda umuntu wari wihinduranyije ubwo yageragezaga kumuta muri yombi. Uwo mupolisi yahise arekura isasu arekurira ku wundi muntu wari wambaye imyenda y'umukara waruje abegera. Polisi ya Hong Kong yemeje ko uwo muntu mu bigaragambyaga yarashwe. Abategetsi mu bitaro arimo kuvurirwamo bavuze ko uwo muntu amerewe nabi cyane. Iryo rasa ribaye mu gihe imyigaragambyo mu mpera z'icyumweru ituma akajagari kamaze amezi 5 ku butaka bw'Ubushinwa bwabaye isebaniro gakomeza no kuri uyu wa mbere. Amatsinda mato y'abantu bari bihinduranije yafunze imihanda aho ihurira hatandukanye. Yafunze imihanda ya gari ya moshe kandi yangije ibikorwa byinshi by'ubucuruzi. Polisi yasubije ibarasamo ibyuka biryana mu maso, ibateramo amazi kugira ngo ibatatanye mu bice bitandukanye by'umujyi, harimo n'igice kirimo kaminuza Polytechnique ya Hong Kong. Ingabo za Israeli zishe umunyapalestina wari mu bahanganye nazo mu ntara ya Cisjordania mu myigaragambyo yo kwibuka imyaka 15 ishize. Yasser Arafat wahoze ayoboye Palestine yitabye Imana. Geoffrey Mutagoma nibyo atubwira. Ingabo za Israeli zarashe zica umunyepalestina wari mu myigaragambyo y'abari bahanganye nazo bazitera amabuye mu ntara ya Cisjordania, nk'uko bitangazwa n'abakozi bashinzwe ubuvuzi muri Palestina. Bavuze ko uwo mugabo w'imyaka 22 wari mu nkambi y'impunzi ya Al-Arub iri hafi y'umujyi wa Hebron yarashwe mu gituza. Ntibyahise bisobanuka niba yitabiriye imyigaragambyo yo kuzirikana imyaka 15 ishize nyuma y'urupfu rwa Yasser Arafat wahoze ari umuyobozi wa Palestina. Abayobozi bo muri Israel ntacyo bahise babivugaho.
intara ya Cisjordania iri mu z'abanyepalestina bashaka kwigarurira imaze igihe irangwamo imvururu kuva amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahurizagamo impande zombi ahagaze mu mwaka w'ibihumbi 2014. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda batangiye gahunda yo kwaka abantu ubutaka bwabo badakoresha uko bikwiye. Ku ikubitiro icyo gikorwa cyahereye mu mujyi wa Kigali. Ababishinzwe bavuga ko ari ibibanza byagombye kuba byubakwaho inzu zigendanye n'umurwa mukuru w'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Ibibanza ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bigomba kubakwa byanze bikunze n'ibyegereye imihanda migari hano mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Busobanura ko mu bihe bitandukanye ba nyirabyo bagiye bibutswa ko bagomba gukoresha ubutaka icyo bwagenewe. Icyiciro cya mbere kirareba bo kuva mu mwaka wa 2013 kugeza 2018 na n'ubu ibibanza byabo bitubatse. Umujyi wa Kigali uvuga ko abo ntacyo bibwira nk'uko bisobanurwa na Bwana Ernest Nsabimana, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo. Hari byo twavuga ko biri muri red zone. Abo ngabo ni abantu bibukijwe inshuro zirenze enye cyangwa eshanu, banarengeje n'ibyo director wa urban planning yahoze avuga icyo amategeko ateganya. Abo bantu ni ukuvuga ngo baribukijwe, so no kuvuga ngo nta kintu bigeze bakora. Abo ngabo niho twashyira muri iyo kategori. No kuvuga ngo muri make umujyi warabaganirije ibyo bagomba gukorerwa barabikorewe, bandikiwe amaletera bibutsa, ariko kabona mu by'ukuri nta kintu na kimwe bibwira. Kimwe mu bitumye ubutegetsi bwongera icyafatwa nk'igitutu mu gukaza ingamba n'izi nama mpuzamahanga ziri kubera i Kigali mu Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse harimo n'izaba mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha izahuza ibihugu bisaga 50 byo mu muryango wa Commonwealth bivuga ururimi rw'icyongereza. Ariko ntabwo ari ibintu tuvuga ngo tugiye kubitangireje, ahubwo byaratangiye, nuko gusa turimo tubishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ikindi kandi no mu rwego rwo kwitegura inama hari biba bigomba gukorwa nk'inama azira nama mpuzamahanga, hari biba bigomba gukorwa nawe ifite umushyitsi mu rugo iwawe, angira ngo yaje mu rugo iwawe hari ibyo ugomba gukora kugira ngo abyibura hase neza kurushaho. Kuri Engineer Fred Mugisha ushinzwe iyubahirizwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali avuga ko itegeko ry'ubutaka risobanutse. Iyo maze imyaka 3 udakoresha ubutaka nk'icyo byagenewe, kaba nta mpamvu n'imwe ifatika ihari yatuma utabyaza ubutaka umusaruro, ubwo butaka leta irabukwamburika kwisubiza. Ari nabyo twatangiye gukora. Engineer Mugisha akavuga ko uretse n'ibibanza by'abantu ku giti cyabo bashobora kwamburwa igihe batabikoresheje neza uko amategeko abiteganya, ngo itegeko ntirigenekereza ku butaka bwa leta. Ngira ngo leta iyo ifite ibibanza ikikora ni ukubyubaka cyangwa se ikabiha prive. Niba ari ubutaka bwa leta niba bwubake cyangwa se bugurishe kuri prive bwubake, nk'uko byagiye bikorwa ku masoko hirya no hino, cyane cyane isoko rya Gikondo mwavugaga. Ngira ngo leta yatereje cyamunara abafatanyabikorwa bararigura. Ikindi cyumvikana muri uyu mugambi ni uko abantu bafite inkuta ziri ku mihanda migari bagomba kuzivugurura bijyanye n'amategeko. Gusa leta ikavuga ko abo bizaboneka ko batayifitiye ubushobozi zabyikorera. Kugeza ubu umujyi wa Kigali muri rusange urabarura amapariseri ari hagati ya 50 n'ijana asabwa kubakwa. Ubutegetsi buravuga ko hari ibibanza bisaga 20 ba nyirabyo kubera inshuro bagiye bibutswa ko bagomba kubyubaka ntihagire icyo bakora bashobora guhita babyamburwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ijwi ry'Amerika ntiyabashije kubona basabwa kugira icyo bakora ku bibanza ubutegetsi bwita ko birushaho gutera umwanda umujyi wa Kigali. Hanze yo kuba buvuga ko biteza umwanda umurwa mukuru, ubutegetsi bunavuga ko bishobora kuba indiri y'abagizi ba nabi. Ijwi ry'Amerika izakomeza kugerageza gushaka abarebwa n'uyu mwanzuro w'umujyi wa Kigali. Mu mujyi rwagati haragaragara ibibanza bizitiye, ariko watereramo ijisho bikaboneka ko byahindutse amatongo kandi bikikijwe n'imiturirwa. Hari kandi n'izindi nyubako ubutegetsi buvuga ko ba nyirazo bagiye bazubaka bageramo hagati bagahagarika imirimo yabo. Biruko mu gihe
hari n'izubaka ugasanga hari ibice byazo byabuze ababikodesha. Ubutegetsi bukavuga ko usabwe kugira icyo akora ku butaka bwe iminsi 90 ikihirika nta mpinduka aba agomba kwamburwa ubwo butaka. Nta gihe ntarenga ubutegetsi buvuga ko ibi byagombye kuba byarangiye. Intumbero y'ubutegetsi ni ukugira umujyi usukuye kandi utekanye. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze amezi agera kuri 3 batangiye gahunda yo kutishyuza abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bimwe mu bigo byo mu Rusenda mu ntara Kivu y'Epfo bivuga ko byugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri biga bicaye hasi kubera ubwinshi bwabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda. Hirya no hino kuri bimwe mu bigo byo mu Rusenda byakiriye abana b'impunzi z'abarundi, usanga hibonekeza ubwinshi bw'abana mu mashuri, aho usanga hari ishuri ririmo abana 100. Ku ishuri ribanza rya Epe Zawadi ukitinjira mu mwaka wa mbere usanga ari abanyeshuri bagera ku 100, bamwe biga bicaye hasi bari kureba ibyo mwarimu ari kwandika ku kibaho, abandi nabo bicaye ku ntebe bari 5. Bimenyimana Jean Bosco n'umwarimu wigisha mwaka wa mbere B aragaruka kuri iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri. Abana ni benshi gose bivanye no kungene leta yafashe inkuzi itegeko ryo kwigisha abana ku buntu. Ubwo rero umuntu arahura mu ishuri haje abana barenga 100. Kubera ko abavyeyi bumvise yuko ari gusoma ku buntu, nico cyatumye abana baza ari benshi gose. No kuvuga n'umukene atarafise uburyo bwo gusomesa umwana wiwe yaciye amurungika ku ishuri iti nugende no gusoma ku buntu. Biratugora gose ungene tubigisha, intebe ni nkeya byinshi gose, abana bakaba benshi, induru ikaba nyinshi, bikatugora kungene tu dispense intuze amareso tuba twateguye. Biratugora kungene turi bugera abo bana kuko abarengeye abamategeko ategekanya kuba mu ishuri, kuko mu ishuri byategezwa yuko twakira abana hagati ya 55 canke 60, ariko ubu ni 110 120. Uwizeye Imana Jimmy yiga mwaka wa 5 kuri Epe Zawadi avuga yuko kuba biga mu ishuri ari benshi cyane bituma badakurikira neza, kuko mwarimu yigisha bamwe bari gusakuza abandi basinziriye. Kubera twiga turi benshi biratugora kwandika kubera bamwe usanga bicaye hasi, kandi ikindi nacyo intebe ni nkeya cyane, wasaba nyimba hariho nk'izindi ntebe batuzanira turonka ukuntu twicara. Kubera ubucucike bw'abanyeshuri, ababyeyi bavuga yuko bigira ingaruka mbi ku ireme ry'uburezi. Mpita bavuma Mohamed arera ku ishuri ribanza rya Epe Katungulu. Afise umwana yagiye mu ishuri mu wa mbere gushika no munsi ntiyazi no kwandika kubera ubwinshi bw'abana. Ari mu wa mbere w'amashuri makuru kubera ubwinshi bw'abana, ntiyiga ntiyandika, n'umaza ndizina ryo ntazi no kujyanika. Ndetse rero dusaba ko boduha abarimu b'abarundi none zigisha umwana mu giswa yatari rugo rurimi yamenye yazokwiga iki. Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Ntirambe ba Emmanuel yemeza yuko iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri kiri mu bigo byo mu Rusenda kibaraje inshinga. Ubu urasanga abana bicaranye ko ari benshi, kuko kare wasanga abana benshi mu ishuri barabarefije, ariko ubu noneho n'abakongomani babuze uburyo bwo kwiga, leta yabemereye kwiga ku buntu, noneho baza ari benshi, ugasanga n'abana babuze intebe bicara ko bicara hasi canke bakicarana, ugasanga umwarimu ari kwigisha umwana ari kumukorako. Umva rero ubu ni ibintu bikomeye cyane, tutabonye uburyo ngo turonka amashirahamwe atwubakira amashuri yiyongere kugira ngo abana bashobore kuronka baronke n'intebe zo kwicarako. Dufise ikibazo gikomeye cyane, mbese n'abarimu barafise ingorane. Twe dusaba amashirahamwe ashobora kudufasha kugira ngo yubake ibindi bisata canke si ayandi mashuri, abana bashobore kwagukirwa bige neza ku mategeko y'abajeje indero ku isi yose ya UNESCO. Ku ruhande rw'umuyobozi w'ibigo by'amashuri byo mu Rusenda Bwana Macyambe Maungo atangaza yuko kuva leta ishiriyo gahunda yuko abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugeza mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye bazajya biga batishura. Ibigo byo mu Rusenda byakiriye abana benshi, ariko amashuri yo kwigiramo aba make, ari niyo mpamvu bagaragara ubucucike mu byumba by'amashuri. Mwomenya yuko kubera ubwinshi bw'abana baba bari mu ishuri, usanga hari abana biga igihe cy'ikiruhuko cya saa 4 cyagera bagatoroka ishuri bakajya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara Kivu y'Epfo. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho,
mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. mu kwezi gushize kwa 10 abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara bagabye igitero mu ntara ya Bubanza mu Burundi. bavuze ko bafite gahunda yo guhindura ubutegetsi muri icyo gihugu. ibyo bitero bibaye mu gihe havugwa umwuka utari mwiza mu gihugu hagati y'abanywanyi b'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'ab'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta. ese ibyo bivuze iki ku Burundi mu gihe bitegura amatora? mugenzi wacu Frederic Nkundikije abibajije inararibonye muri politike zirimo Ambasaderi Isidore Mbayahaga, Mushingantahe Leonard Nyangoma na Professeur Paul Nkunzimana. Reka twumve icyo Isidore Mbayahaga abivugaho. kuko mubivuze kwigerezo ya 20 mu kwezi kw'icumi harabaye igitero kizuranye mu ntara ya Cibitoke na Bubanza. icambere nagomba nuko mwonyemerera niko karyo ndose kubanza guhoza imiryango yabuze, kuko hariho abana b'u Burundi bahaguye muri bajya bateye, tugahoza na leta y'u Burundi kuko abapfuye n'ubwo baba bateye igihugu baba ari Abarundi. muravuze rero muti ico gitero cabaye mu gihe harasanzwe hari n'urundi buhagarara kandi twimirije amatora. nibaza yuko umuntu agiye kubiraba ashobora kubifatanganya, kuko murazi yuko iyo amatora yimirije ngaha mu gihugu iwacu hama hari ibintu bitari bikeya bivyuka, mugabo ugasanga birangirana n'ayo matora nyene. rero nibaza yuko ubwa mbere nk'umurundi ari mu Burundi nyene ngaha, nk'uko mwivuze muti abarundi bararushe kuko bamaze guca muri byinshi. ni ukuri tumaze guca mu bintu bitari bikeya kandi byinshi bitumwe n'intambara mwene izi nyene, ariko nagomba nagure yuko abarundi benshi gushika ubu inzira y'intambara nta muntu yo bakihanirwe. mwavuze Mushingantahe Isidore, mwavuze ko ivyo vyama bishika cane cane iyo hegereje amatora bigaherana n'amatora. imvo nyakuri nizihe? imvo nyakuri je nibaza yuko mu bisanzwe haba hariho kugomba gutoba, kuko murabona hariho abantu benshi usanga ari barusahurira mu nduru. iyo ibintu bimeze nabi ugasanga hari ababyazamo umusaruro canke inyungu zabo, mugabo ahanini murabona yuko bikunda gushika amatora agira abe kugira bayaburabuze. rero hariho abantu iyo babona yuko badashobora ngira petete gutsinda amatora bavuga bati reka turabe ibyo dukora bindi kugira ngo tuyaburabuze, abarundi bari mu ruhagarara, bati igihugu bagihunge bagende bagire gute habe. mugabo ukabona yuko ibyo bariko barakora ntibari kuvuga ngo guhanira iyo demokarasi muvuga, kuko demokarasi nibaza yuko atari ukwica bene wanyu. Mushingantahe Paul Nkunzimana, imvo nyakuri eka ibintu twama tubona uruhagarara indyane zama zaranze Burundi cane cane nk'uko Mushingantahe Isidore Mbayahaga bivuze, bikaba imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora. ku bwanyu izo ndyane zose ziterwa n'iki? Ego murakoze. By'ukuri uruhagarara ico ruvako kubera yuko Burundi butigenga, Burundi ata ijambo bufise uvyerekeye aho igihugu ndetse cyane umuntu wahereye ku butunzi bwacu. Nk'uko umuntu abizi mu Burundi hari ubutunzi ntangere cyangwa nta muntu batabizi, ubutunzi bukomeye cyane bwose, haba mu vyerekeye ibiyavyanike, haba vyerekeye ivyo bita zahabu, ibintu vyerekeye kasiterite vya coltan n'ibindi. ivyo rero ni peteroli, wanagomba ni peteroli irahari. hanyuma hakaba kandi n'ubutunzi bari bukomeye kera, bari buhagaze ku kazi k'abanyagihugu, abarimira cane ikawa ryahora rizana ibice biza 90% ubutunzi mu madovize, mu mafaranga y'agaciro. Urumva rero uruhagarara
uruhagarara nta kindi rero ruhagaze ko ruhagarara misi yose rwama ruhagaze kuja ku butegetsi cyangwa kuguma ku butegetsi kugira ngo abategetsi bagume bakorera ayo ma multinational abanyamahanga ngira ngo nta muntu azi yuko nko muri ibyo bisata vyerekeye n'imari zirimo nta muntu n'umwe atazi yuko ayo mashyirahamwe y'abanyamahanga y'abongereza n'abarusiya muri iki gihe urumva nta kindi rero uruhagarara ruhagaze ko atari ariko Paul Nkunzimana bihagaze ku gusahura ubutunzi bw'igihugu. Ariko ntimuri ko muvuga Paul Nkunzimana ko abanyamahanga bafise uruhara mu ruhagarara eka n'indyane ziri mu Burundi, ivyo nivyo mwa muri ko murashikiriza? Ahubwo nibo bafise uruhara cyane rwose. Urumva abarundi ku by'ukuri bameze nk'ibikoresho. Urumva imari zose z'igihugu ziherera mu banyamahanga, hanyuma abarundi nabo bakamera tuvuge nk'abakozi babo. Yego mu shantahe Nyangoma, izo ndyane zose ku bwanyu zohera gute? Izo ndyane eka ubwo ruhagarara rwama rwibonekeza umwanya wose, ubwicanyi buza uko imyaka irenganye, ivyo byose byohera gute mu shantahe Nyangoma? Nivyo nk'uko tubibona mu Burundi ico kimwe ndetse no mu bihugu byinshi byo muri Afurika kuva twikukiye haba hariho ibijyane kenshi zaduka mu bihe by'amatora canke inyuma y'amatora. Ikibitera wabajije bocuba kibitera, Paul yavuze ibitari bike kandi ndirirwa ndagarukako kandi ari byo. Abanyamigambwe benshi muri Afurika bashaka no mu Burundi gushikira ubutegetsi n'ikiraro cyo gushikira ubutunzi. Ubutunzi nabwo aho nini ubwo Paul bivuze, ibihugu byacu byo muri Afurika bifite itunga ryinshi cyane Uburundi burimo. Iryo tunga rero ntacyo rimariye abanyagihugu kiretse akagwi, mu Kinyarwanda bavuga agatsiko kaba kari ku butegetsi, ariko ibihugu byo muri Afurika byo mu karere kanaka bitagiye hamwe mu byungurunani byumve ko igihe bayoboye igihugu baba ari abakozi b'abanyagihugu, badategerezwa gukorera abanyamahanga, bategerezwa gukorera abanyagihugu. Naho amatora ameze gute, amatora ashobora akazana ingorane, n'uwatowe akamera nka wa wundi nyene, hateza guhinduka ibintu byinshi. Arico gituma mvuga nti n'aya matora mbona bariko barakora ihuti simbona ico azozana. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Frederic. Mwiriwe neza? Ego nagize mwiriwe umunyamakuru, jewe ndi Kampala Uganda. Kwijambo ikibazo cimbe. Ego ntama ndabaramukije abo batumire. Ndarakumva. Nagomba kuca nduganda mubaze nti bariteguriye nabo kuja mu matora nk'abandi canke bazogera mu matora bari mu nani canke bazogenda ko gahanga kumwe. Hama rero nkaca nongera ko kagira kabiri ku bijanye n'ibi bitero byabaye, jewe nagomba aze kudutomorera canke baze kudutomorera abanyepolitike niba babona inzira nziza tugezemwo ari iyo gukoresha umuheto canke ari inzira y'ibiganiro. Ikibazo twatwarutwo. Murakoze Frederic, reka dutange kumushana Nyangoma agira ico avuze ku byo mumubajije. Mugabo ku vyerekeye Senared, ico ni kibazo hava dutomorera. Turazi ko yabaye mukuru wa Senared, sinzi uruhara afise mu iki gihe. Duga kujambo mushana Nyangoma. Urakoze kunsubiza ijambo Frederic. Kino kibazo ca Senared abajije kiroroshe, jewe arakibaza wa Senared, jewe mugambwe wanje ntukiri muri Senared, ngira ngo haraheze iminsi tuyivuyemwo. Hanyuma nagomba kugaruka gato nyumva yakanya ivyavuzwe canjani w'umushinga ntahe mbaye haga Izidori bo na Didier abivuze ngo hariho umutekano mu gihugu, ngo umutekano si ukuvuga yuko inkoho tuvuga yuko ngo inkoho ziba zahoze zitariko ziravuga. Igihe abanyagihugu bikekana, igihe abantu bashika 500,000 bahunze igihugu cabo, igihe abandi bapfungirwe ubusa, bapfungira ivyiyumviro vyabo,
igihe wumva hirya no hino abantu bapfa abandi nabo bakavuga bati abantu bagiye gutera aho dukwemera yuko ata mutekano uburiho na gatonya. Reka na Paul Nkuzimana agira icyo avuze ku bibazo byashikirijwe na Frederic Mukanya cyane cyane bijanye n'ivyokorwa kugira ngo mu Burundi haboneka amahoro, ingwano canke amatora. Ubona inzira nyayo ni iyihe gushika ntahe Paul Nkuzimana? Yego murakoze cyane rwose. Ibyo Frederic yavuze sinobigaruka ko boveke senarede canke ibikimo izo senarede mu gice bivuga ko nibaze yuko noshobora gushikiriza vyerekeye ivyo Frederic yibaza vyerekeye ngo bito aho avuga yuko mbega hakenewe yuko gushikirwa biciye ku muheto canke biciye ku biganiro. Bimwe nibaza ko umuntu amaze kubigaruka ko vyerekeye agarara n'ibitero n'ibindi yuko ivyo atakindi bigamije atari gufata ubutegetsi biciye nyene ku ntambara, kandi nanoneho icyo umuntu yomenya ni uko umuntu yihweje neza intambara zose zimaze kuba n'izabaye n'izizoba, intambara misi yose zica abanyagihugu. Ku by'ukuri saba ariko baragwana, umuntu yovuga yuko ari bo ivyo bitero izo intambara zihitana. Ku by'ukuri intambara misi yose zica abanyagihugu. Ambasaderi Isidore Mbayahaga, hariho ibintu Nyangoma yashikirije, murabanza mugire ico muvuze ko ariko mugire n'ico muvuze ku bibazo bibiri bishikirijwe. Murakoze cyane nyakubahwa Frederic. Sinjya kuvuga byinshi kuko umushyira ntahe Nyangoma yavuze ngo umutekano si ukuvuga yuko inkoho ziba zahoze, ko naho ziba zahoze umutekano ushobora kuba udakwiye kubera kwikekana kw'abanyagihugu. Ibyo nibaza yuko mu gihugu mu isi yose amahoro yo mu mutima yoyo aronderwa na nyene yo mugabo amahoro yo kubaho n'abantu bateza kuyagwanira, kandi urabona yuko ibyo byashobotse. Ico nibaza yuko twogikenguruka cyane. Yavuze kandi ngo amatora iminsi yose ntazana amahoro, ariko nagenda mwibutse yuko mu gihe naho ayo matora atabaye ingaruka ziba mbi gusumba. Ibyo nawe narabizi kubindusha, kuko mu gihugu cyamaze kwinjira muri demokarasi hama hakabaho ikiringo, icyo kiringo kikaba kigomba guha ikindi biciye mu matora, hama ayo matora ntabe bivuye ku mvo izi canke ziriya. Murazi bica biza igihugu cacika yuko umenga ntawe ukiramutswa, umwe wese agitereka aho yicaye, hanyuma hagaca hagomba kuba bya biganiro yavuga, ibiganiro byo kuvuga bati n'amagaburanyama. Barakoze abo batumirwa bacu barimo Ambasaderi Isidore Mbayahaga, umushingantahe Leonard Nyangoma na Professor Paul Nkuzimana, bavuganaga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Mbere yuko dutandukana tubibutse amwe makuru y'ingenzi twabagejejeho. Mu Buhinde imyuka ihumanya ikirere ikomeje kokama umurwa mukuru wa New Delhi, ikaba yateye impungenge z'uko bizagenda mu bihe biri imbere muri uyu mujyi utuwe n'abantu miliyoni 20. Imyigaragambyo imaze amezi 5 muri Hong Kong yarasuwemo umuntu ibitaro avurirwamo bivuga ko amerewe nabi. Naho ingabo za Israheli zishe umunyapalestina wari mu bahanganye nazo mu ntara ya Cisjordania mu myigaragambyo yo kwibuka imyaka 15 ishize Yasser Arafat wahoze ayobora Palestine yitabye Imana. Twababwiye kandi ko mu gihugu cya Mauritania komiseri mukuru mu biro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu yakiriye neza ikatwa ry'urubanza n'igihano umugabo wafashe umwana w'umukobwa ku ngufu yahawe. Igihugu cya Mauritania nta tegeko gifite rikumira urugomo rushingiye ku gitsina no gufata ku ngufu. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu twari tubafitiye. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru. Wari uyahagarariye ni Etienne Karekezi, naho muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya 1:30 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.